ngo babandanya kwidoga bibagira utwigoro Mose ariko arakora twose n'amasengesho araramwo n'ivyo yirirwa ariyumvira ubwo bwoko kugira ngo azobushikane amahoro kubera ivyiyumviro by'ikivange c'abanyamahanga. Umukobwa umwe w'inkumi yari mwiza cyane, ibibaraba vy'inzobe n'amataye, ngo yari mwiza gose, ariko wahagira ubumuga bumwe, ngo yarapfuye ijisho. Hanyuma rero imisore yaje kumubona ikamukurikira kugira ngo bamureshe, ariko yamara guhindukira bagasanga afize ijisho rimwe, bati yampaye gabundi upfuye ijisho. Imisore yose iramubenga. Hanyuma rero ngo aja kubengukwa n'umutama. Uwo mutama wewe aramuresha, arabona nuko apfuye ijisho, ntiyabimuhora, bagira mariage, aramurongora. Noneho bamaze kurongorana, wa mutama kubw'urukundo yakunda uwo mwigeme ari we mugore wiwe, abona ati je n'ubundi ndashaje, ubwo mvise amaso yanje birabona, ni ugisigaje imyaka yo kubaho, tugende kwa muganga bankure mu ijisho rimwe barisubize iyo yawe yapfuye, we wibere mwiza je ndiko ndasaza. Baragende bararinokora, operation ziraba, bararimushiramwo, atangura kubona neza. Rero bwa bupfu bwajajisho burakira. Hama rero babagabo bo kugahinga bagende babindabinda, rero basubira guhura jajisho yarikize, basubira kumubwira baturi mwiza, uri ntoro, uri ndanga. Aja naguzi ko hari abantu boshwa n'ubusa. Noneho baramubwira batari ko tukwihweje, tukaraba ubwiza bwawe, tukaraba ingene umeze, wewe ntuberanye n'ujya mutama. Wari ukwiye kurongorwa n'umugabo agifise ibigango, umugabo munganye imyaka akomeye n'abagize forume nziza. Wa mugore abagipfu abona umenga nivyo. Hama rero atangura kwigenza nabi kuri wa mugabo wiwe. Mu nyuma noneho aja gusaba divorce kugira ngo yirongorerwe n'umugabo w'umusore. Umutama ageze muri sentare, baramusomerere mentanya uwo mugore yamugize ko, baravuga ati kandi yasabye gutandukana, nimujane hanyuma mugende musinye ko mutandukanye. Bya bindi basoma bacamanza. Umutama ati mugabo ndafise irindi jambo nsaba, jewe gutandukana ndavyemera kandi ibyo mwavuze byose ndabikurikiza, mugabo nansubiza ijisho ryanje. Abacamanza bati banza muhagarara, ati afise ijisho ryawe, ati n'ibipapuro byo kwa dogiteri naje ndabizanye. Umuganga yari baza karimushiramwo nguyu n'ibipapuro ngibi ungane vyagenze, basanga nivyo. Baramubwira bati we wa mugo gutandukana vyemewe, ariko ugenda umusubije ijisho ryiwe. Imbere yuko ugira ubwo bukwe n'uwo mugabo mushasha, nimugomba kurongorwa, inzira ni kwa dogiteri. Ujababaze asubira kure mu ijisho ry'uwo mutama, ari musubize, ugenda uvize ijisho rimwe kuko yagusanze uvize ijisho rimwe. Hanyuma rero bamaze kurimukuramwo, wa mufiyanse umwe yamuhenda ngo ntakwiranye na wa mutama, araraba ati mbega bwa bundi usigaranye ijisho rimwe. Wa mugore atego sheri sheri birakunda gasha ugivuze ijisho rimwe. Hanyuma rero wa mugabo atoya ari ijisho rimwe ndabivuyemo. Wa mugore abura umugabo yamukunda ubwa mbere, abura n'uwo yarahemutse ngo aje kuraba kubera kutibuka iciza yagiriwe. Radio Television turakunda cyane.